Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi, munywanyi ibiganiro by'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi, muvukanyi mukunzi w'ikiganiro inkuru nziza kuri bose, Pastor Michel Ntamubano namana kigutegurira nkongera nkaje gushikiriza. Ndakuramukije amahoro y'Imana data wa twese abane nawe, kandi nguhaye ikaze muri no mwanya w'ikiganiro cawe. Nkwepfuriza guhezagirwa no kunguka byinshi muri ano majambo Imana ashize ku mutima tugiye gusangira, kandi muri ano majambo tuza kuvugana ku bushobozi, ariko na cane tubone ubushobozi bw'Imana bukorera muri twebwe uko bungana nuko bumeze. Mugenzi, mu buzima iyo umuntu atarwaye ashobora gukora ibintu byinshi kandi ibintu by'ibinyenkomezi, kuko umubiri ubimwemereye. Iyo umubiri urushe canke urwaye umuntu akora bike. Ico tuzi nuko wo kwishimira inkomezi z'umubiri, kuko uhinduka mu kanya isase. Hari abanyenkomezi benshi n'umu bariko baranyumviriza yibuka aho yahoze muri kahise, inguvu ubushobozi yari afise, ariko n'umunsi amagara mu kisi canke umubiri wamuhindutse, ukamuhindurira n'uburyo akora, ukamuhindurira n'uburyo afungura, ugahindura ubuzima bwiwe bwose. Nihavuga ngo kera nanje nari umuntu, kera nari umugabo. No mu buzima bw'impwemu tudafise mpwemu yera ntaho twoshika. Rero muri vyose dukenera Imana ngo idufashe gutera imbere. Ntarandiriye rero mugenzi, unkundire dusome ano majambo dusanga muri Zaburi ya 68, duhere ku murongo wa 32 tugeze ku murongo wa 35. Ano majambo aravuga ngo: yemwe bihugu by'abami bo mw'isi, muririmbira Imana, muririmbira umwami ishimwe. Niwe agendera kwijuru ryo hejuru y'amajuru yose, ryamyeho uhereye kera hose. Raba avuga ijwi rihambaye. Mwaturira Imana ko ifise ubushobozi. Ubwiza bwayo buri hejuru y'Abisirayeli, ubushobozi bwayo buri mu bicu. Mana, urateye ubwoba urahera hawe. Imana y'Abisirayeli niha abantu baye inkomezi n'ubushobozi. Imana ihimbazwe. Amen. Umwanditsi w'Izaburi amaze gusengera kandi amaze kuvugishwa ku guhindukira kw'Abagiriki, ngaha tubona abatumirira kuza kwifatanya n'Abisirayeli mu gikorwa cyo guhimbaza Imana, abumvisha ko kuba baremerewe kuba mw'ishengero ngo bakoranire hamwe nabo bikwiye gutuma banezerwa bagahimbaza Imana, nk'uko tubibona kuri umurongo wa 32 uvuga ngo: yemwe bihugu by'abami bo mw'isi, muririmbira Imana, muririmbira umwami ishimwe. Avuga kandi ko n'igihe bazoba bahindutse ubwami bw'Uhoraho n'ubwa Kristo wiwe, naho nyene bakwiye kuzohimbaza. Ngibi ibintu bituma bakwiye gutazira Uhoraho bakamuririmbira. Ubwa mbere dufatiye kuno murongo wa 33 uvuga ngo: niwe agendera kwijuru ryo hejuru y'amajuru yose, ryamyeho uhereye kera hose. Raba avuga ijwi rihambaye. Urabye no ku murongo wa 4 muri iki gice nyene haravuga ngo: nimuririmbira Imana, muririmbira izina ryayo ishimwe. Mucira inzira imwe ica mu bugaragwa, igendera mu mukogote ukwegwa n'amafarasi. Izina ryayo ni ya. Nimuvugirize impundu imbere yayo. Rero iyi 20 duheje gusoma igaragaza ubushobozi bw'Imana. Ni Imana iganza mu nkomezi zirengeye vyose, ziyitera kugendera ngo hejuru, ngo kwijuru ryo hejuru y'amajuru, ngo kandi iryo juru ryamyeho. Nawe uyumvire, iri juru riri hejuru y'andi majuru. Mbeho kwibaza, hariho amajuru angahe? Mbega iri juru ryo ryarengeye ni iryahe? Imana ibahera kandi iba aharengeye isi n'ijuru.
wumve gusa ko ibi bintu bigaragaza ubushobozi budasanzwe bw'Imana ataho wohera ngo ubugereranye n'ikindi kintu na kimwe, nta nuko wona butahura. Ikindi ca kabiri gituma bakwiye kuririmbira Imana nuko ifise ijwi rihambaye ryitwa ijwi ry'Uhoraho, kandi iryo jwi rirahambaye cane ngo rifise inkomezi zidasanzwe, rigereranywa n'iry'inkuba, umuturagaro. Ibi tubisoma muri Zaburi ya 29 ku murongo wa 3 n'uwa 4 ngo rifise umuturagaro ngo kandi riratinyitse. Ibi bitwibutsa iyo imvura igomba kugwa duhora twumva imituragaro, hakabaho n'ukwasana kw'inkuba, tukibaza iyo ayo majwi ahambaye ateye ubwoba avuye, bikatugora kuhatahura. Abaciye ku ntebe y'ishuri muri bya byigwa by'ubuhinga n'ubumenyi bita fizike nibo bapfundikanya utuntu bakavuga ngo byagenze uku bigenda uku n'uku n'uku, ariko uko kuntu bigenda se inkomoko yabyo nyezina ni yahe? Ariko tumenye ngo n'aba bantu bamenye ubu bukorikori bakabyita uko babyita, bakabisigura uko babisigura, kugira ngo bemeze abantu yuko hariho ubushakashatsi, hariho no kumenya n'ubwenge buhanitse. Uko bigenda kose tubona ko Imana ariyo nyanduruko ya vyose, kandi itabirimwo nta na kimwe cyari gushoboka. Mu bwenge bwabo ntivyari gukunda, kuko Imana ishatse kubihagarika irabihagarika. Iri jwi ni rimwe ryumvikanye ku musozi Sinayi, Imana iri kwivugana n'Abisirayeli. Ica gatatu gituma bahamagarirwa guhimbaza Imana mu kwiririmbira nuko ngo ifise ubushobozi n'ubwiza ku Bisirayeli. Umurongo wa 34 ravuga ngo mwaturira Imana ko ifise ubushobozi, ubwiza bwayo buri hejuru y'Abisirayeli, ubushobozi bwayo buri mu bicu. Bisigura ngo ifise ubushobozi bwo gukingira abayo bayihimbaye, n'ubwo kurandura hamwe no gusenyura ibiyanka byose. Muri iyo Mana hari ubushobozi bwo gusenda abadayimoni, bwo kunesha Satani, hari ubushobozi bwo gukiza indwara, hari ubushobozi bwo kubohora ababoshwe n'ivyaha, byabe byo gusambanyi, byo gusenga ibigirwamana, ibyaha by'ubusuma, ibyaha byo kwicana, ibyaha byo kurementanya, ibyaha by'inzigo n'urwanko rw'ubusa. Muri yo hari ubushobozi butuma Imana yikwegera kw'amahanga agakizwa. Niko byavuzwe. Kristo aravuga ngo umwana w'umuntu niyamanikwa ngo azokwikwegera kw'amahanga yose. Izi nkomezi n'ubushobozi mu ncamake tubibonera aha hantu huko mu bwami bw'ubuntu iyo Mana igaragaza ubutware mu kwitaho ishengero ryayo mu byo rikena byose. Inkomezi zayo ziri mu bicu, ahazanana imituragaro y'ubushobozi bwayo. Imvura yoroshe izanana muri ibyo bicu, hamwe n'imvura y'isegenya bikazanana muri ibyo bicu. Ariko ibyo byose biva mu ngoma z'Imana, mu bushobozi no mu nkomezi vy'Imana. Yamara kandi iyo Mana nyene yamihisha Isirayeli mu gitutu c'amababa yayo. Mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe igice ca 33 ku murongo wa 26 haravuga ngo nta gihwanye n'Imana yawe ewe Yeshuruni, iza ireruwe n'ijuru, izanywe no kugutabara, izireruwe n'ibicu, iri n'igitinyiro. Nshuti yanje, iyi Mana irerwa n'ibicu, wumva ari Imana wogereranya nande? Mbega ibicu byoshobora guterura ikintu naho kitoba ari Imana? Ariko ngo yoyo irerurwa n'ibicu. Ariko ico tubona hagusa nuko ibyo byose biba iyije gutabara abayo, kandi bikaba mu bushobozi budasanzwe buteye ubwoba, kuko ngo iza iri n'igitinyiro. Icakane catuma bahamagarirwa kuririmbira Imana nuko ubwiza n'icubahiro by'ahera hayo bikwiye kubahwa. Imana iteye ubwoba, ntihangarwa. Ica gatanu gikwiye gutuma bayiririmbira nuko ariyo iha abantu bayo inkomezi n'ubushobozi. Nshuti yanje, iyo Mana iteye ubwoba iriho kugira ngo itere ubwoba ibiguteye ubwoba. Ico usabwa
ni ukuyemerera ikaganza muri wewe. Iyo Mana kandi ntikurinda gusa, ahubwo inaguha inkomezi n'ubushobozi byo guhagarara wemye ukanesha ibigeragezo hamwe n'ibindi byose bikubangamiye. Ni Imana idasanzwe, Imana itwitaho, Imana itwitwararika ku murango nijoro. Iyo bukeye dukwiye kuyishima kandi tukaririmba indirimbo z'amatazerano ziva mu mitima yacu kubw'umunezero tuba dufise, kandi tukayiragiza iyo tugiye mu mabarabara, tugiye mu bikorwa bya misi yose. Iyo Mana nyene irungika ingabo zo mu ijuru zikaducungira umutekano, zikaturinda amasanganya. Iyo Mana iduha amagara meza iyo turi ku mirimo, kandi igatuma ibyacu bigenda neza. Woyiha ikihe kimazi? Woyiha ishimwe ringana gute? Ariko wumve ngo birakwiye kuririmba ishimwe rivuye ku mutima wawe ukariha iyo Mana. Mwijoro iyo uryamye ntubuzi uko bigenda. Ibiba mwijoro iyo abarozi bacana ko, iyo abasuma barara barigenda bamena amazu, ukabona ibyawe birazigamwe ukavyuka bukeye, suko ufise abakurarira benshi bandi, suko ufise n'abazamu benshi bacunga ibyawe, ariko nabo nyene hari ikibashobora, ni Tiro. Ariko Uhoraho akurinda, akarinda ibyawe, akarinda abawe, akarinda n'abariye bakurinda. Birakwiye kuyiha ishimwe, birakwiye kuyiririmbira, ukayiha amatazirano, kuko idasanzwe idukorera ibidasanzwe. Dusome mu gitabo ca kabiri c'ibyo ku ngoma igice ca 20 ku murongo wa 12. Tubona umuntu yitwa Yehoshafati umwami ariko asenga. Muri no sengesho avuga ngo, ewe Mana yacu, none ntiwobacira urubanza kuko atankomezi dufise zo kurwanya ico gitero kingana gityo kije kudutera, kandi turabuze ico twokora, ariko ni wewe duhanze amaso. Mugenzi, abantu benshi bananirwa kuko bishimira inkomezi z'umubiri, bishimira amafaranga yabo, bishimira ibirwanisho byabo, bishimira ibyubahiro byabo n'ibindi byose bituma batitaho iby'Imana canke ngo barondera Imana. Yehoshafati we naho yari umwami yatahuye ibanga rikomeye kw'intsinzi tangwa n'Uhoraho hamwe n'ibindi byose yari gukora nk'umwami, kandi yatewe yari gushobora gutunganya ingabo ziba akazipanga, yari gushobora gutegura ibirwanisho bikomakomeye vyirukana umwansi, yari gushobora kwegeranya ibifungurwa ingabo zizomara igihe zifungura ziri ku rugamba, yari gushobora gukora n'ibindi birengeye ivyo. Ariko hari ikintu yashize imbere kurusha ibindi, hari priorite yabonye, kwari kubanza kurondera Imana. Arasenga, kandi yasenze aciye bugufi, agira ngo, Mana tubuze ico twokora. Ukuguca bugufi ntikuvuye kuko ibirwanisho canke inkomezi z'ubundi zari zisanzwe ari nke, ariko yabonye ko imbere y'Imana akwiye guca bugufi, adakwiye kwerekana ko ari agahambaye, kuko Imana itari mu ruhande rwiwe, inkomezi ziwe zose zari kuba ubusa. Ariko aravuga ngo, ntaco dufise twokora kubwa kiriya gitero, ntaco dufise twokora wowe utabanye natwe, utabaye mu ruhande rwacu. Uku ni ukwicisha bugufi cyane. Ikindi, yasabye ububasha, intervention y'Imana, igihe yavuga ngo none ntiwobacira urubanza. Mu gusozera kwiwe yasenze avuga ngo, Mana ni wewe twizigiye. Ibyizigiro byiwe yabishize ku Mana. Imana niyo yarahanze amaso, ntiyaravye gukomera kw'ingabo ziwe n'ibikoresho zifise, canke ngo hagarare ku bitigiri by'izo ngabo, ariko yahagaze ku gukomera kw'Imana. Yahanze amaso ijuru, yiteze ubushobozi bw'Imana n'inkomezi z'Imana ngo bize kuri bo no ku ngabo ziwe. Ko babika abandi, bashingura abandi, abandi bakora impanuka, abandi bari mu bitaro. Ese iyo ubirebye wibaza iki? Ngo n'ubuntu wagiriwe, ukoreshe neza nshuti yanje icyo Uwiteka gushakaho, n'ugukiranuka ukamubaha.
hari ijambo rikunda kundemesha rivuga ngo bisanzwe uhoraho Imana ari mu ruhande rwacu, uwo turwanya yoba nde? Nshuti yanje, ninde yokurwanya? Niki cyo gutera ubwoba bisanzwe Imana iri mu ruhande rwawe? Niki cyo gutera ubwoba ufise Imana ifise ijambo rya nyuma ku bintu byose? Niki cyo guca ivutu? Reka kwishimikiza inkomezi zawe z'umubiri n'ibyo utunze, ariko urondera Imana uyihanga amaso. Turonkera inkomezi muri Yesu Kristo zidushoboza gukora byose. Na Pawulo yarabivuze ngo nshobozwa byose n'uwo mpinkomezi. Nico gituma ibyo dukora byose bikwiye kumuhesha icubahiro. Bisigura ngo dukwiye gukora ibyiza gusa kandi tukabikora neza, mbere umwimbu wabyo nawo nyene ugakoreshwa mu bwami bwayo ku isi, kugira ngo muri byose izina rya Yesu Kristo rishimwe kandi ryubahwe. Dusomye muri Zaburi y'ijana na 15 ku murongo wa mbere, haravuga ngo ntabari twebwe uhoraho, ntabari twebwe, ariko izina ryawe riba ari ryo uha icubahiro. Nshuti yanje, reka izina ry'Imana rihabwe icubahiro mu buryo ubayeho. Reka izina ry'Imana rihabwe icubahiro mu kuntu ukora. Reka izina ry'Imana rihabwe icubahiro mu curi, kuko ukuri namba ari imihezagiro, namba ari icubahiro, namba ari inkomezi ufise, ni kubw'Imana niyo yabiguhaye. Reka aba ariyo ihabwa icubahiro, nuyiheshe icubahiro, nuyubahe. Nshuti yanje, reka byose byiza biyigarukeko, kuko byose ufise byavuye kuri yo. Aho niho bizogera garanti, niho bizogera agaciro. Ahandi ho uhakwa kuba bahebiyake canke nyamwanka iyo biva. Dusome ano majambo dusanga mu cete ca kabiri intumwa Petero yanditse mu gice ca mbere ku murongo wa 3. Ano majambo aravuga ngo kuko ubushobozi bw'Imana bwayo bwaduhaye ivy'ubugingo no kubaha Imana byose, tubiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Intumwa Petero yuzuye mpwemu yera yandikiye bamwe bo mu Bayuda bari barahindukiriye Imana, bizera umwami Yesu. Mu Bukristo itunga rya mbere turonka ni ukwizera hamwe n'ivyizigiro by'ubuzima tuzogira mu ijuru. Ibi bidutera intege zo kwitega n'ibindi byinshi by'imihezagiro y'ubuntu. Ubu buntu butuza ko ku bwa Kristo iyo tugize kumumenya, atari ukumumenya gusa bisanzwe, ariko tukamumenya neza. Nkuko twabisomye ngo kumumenya neza bisigura ngo ni kumenya ubwiza bwiwe. Muri iki gihe tubanza kumuha ikibanza akaba mu mitima yacu. Hamwe rero no kumenya ubwiza bwiwe harimwo no kumenya ingeso ziwe nziza. Ibi navyo bisigura kwishushanya nawe mu kamere kamuranze, uko yagenda, uko yavuga, uko yakora, n'ibyo yakora akaba ariko nako tubigenza. Ngaha niho iyindi mihezagiro yose mu byo bw'impemu izanana, kandi bikaba isoko y'ubuzima buhimbaye burimwo inkomezi zidukoresha ibinyenkomezi. Dusome mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yeremiya igice ca 32 kuva ku murongo wa 26 n'umurongo wa 27. Ano majambo aravuga ngo maze ijambo ry'Uhoraho riza kuri Yeremiya riti, ehe nduhoraho Imana y'abariho bose, mbega hari ikintu na kimwe kinanira? Yeremiya yari yarahawe isezerano n'Uhoraho, kandi hanyuma yaryo yakomeje kumwizeza ko rizoshika. Igihe gikwiye gishitse, Imana imutumako ngo yigurire itongo mu Babenyamini i Anatoti aricungure. Kumva ko umuntu ari mwibohero yobandanya akora ibikorwa vyiwe nk'uwidegembya gushikaho agura itongo biciye mu nzego zose zibijejwe, akaryandikisha, agatanga ibiguzi, hama bakamuzanira impapuro akazibika,
wumve ko cabaye igitangaza kubw'inkomezi z'Uhoraho. Rero mugenzi ufise intambara n'ibindi bikugoye, Uhoraho ni Imana y'abariho bose, ni yabo bantu bakurwanya, ni niyawe wewe urwanywa. Shishikara uyisenge kandi uyizigire, nta kintu na kimwe kiyinanira, kuko nta n'ikintu na kimwe kiba Imana itakizi. Izogucira urubanza kandi uzotabarwa abantu babibone. Usomye mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 40 ku murongo wa 27 kugeza ku murongo wa 29 havugwa ya majambo abiri ngo yewe Yakobo, yewe Isirayeli. Aya ni amazina y'umuntu yamenyekanye cyane kubera intahe yashinze yingene Imana yagiye imwiyereka mu ngorane nyinshi yaciyemwo. Turabibona n'igihe Yakobo yagwana n'umumarayika, ariho yahavuye ahezagirwa akaronkera izina Isirayeli. Yavuga ko Uhoraho yabonetse ari umwizigirwa n'umugwaneza kuri we. Aya majambo yo muri aka gace dusomye yaje akangura asubiza ubwenge ku gihe, kugira ngo yibuke ko Imana yakoze ibya mbere yaciyemwo ikiri ku ngoma kandi idahinduka. Aka kajambo kavuga ngo niki gitumye wihebura, niki gitumye widoga, niki nshuti yanje, niki gitumye uba muri ubwo buzima urimwo bwo kwihebura, niki gitumye uheba Imana ugasubira inyuma, niki gitumye usubira mu byo wahevye, kuko udahezagiwe nk'abandi uri kurabonesha amaso y'umubiri. Iyi Imana itebye kukwishura ibiri kuratunganya byose neza, kugira ngo iguhe ibyuzuye kandi iguhe biteguwe neza bihiye. Imana itanga umurava iyo igihe gikwiye kigeze. Reka gucibwa ivutu n'ivyibona, reka kwishinga bari abantu bataye Imana badashaka kugendera mu vyigomba. Ibyawe birateguye, none niki gituma uhangayika? Ibi nubimenye kandi wibuke, ibyo wowe urimwo byose Imana irabizi, iracagukunda, naho woba warayivuye ko ukaja mu bitagira ikimazi, mu bigabitanyo canke ugatwarwa n'amaganya menshi avanze mu kwihebura. Ahubwo hindukira nayo isubiri kubona imbere yayo. Raba ko ukiri mu muhamagaro, ni wasanga waranyereye ukava mu bwizigirwa, usubira usenge uyibwira uti Mana ndarengutse, subira undabe giza, nongere mbe mu buhongore rwabawe, maze unkoreshe ukugomba. Uhoraho aha inkomezi abadendebukiwe n'abacitse intege, kandi aruhura barushe. Mucete intumwa Paulo yandikiye Abaroma mu gice ca 1 ku murongo wa 16 avuga ngo ubutumwa bwiza ntibunera isoni, kuko nyumviriza neza ngo n'ubushobozi bw'Imana, kandi ubwo bushobozi buzanira uwizeye wese agakiza. Ngo kandi ako gakiza kaza kuri bose uhereye ku Muyuda ugashitsa ku Mugiriki. Ijambo ry'Imana n'ubushobozi bw'Imana buhindura uwumvise ijwi ry'Imana, kandi rijwi riboneka muri Bibiliya yera kuko ari hivugira. Rero uwo muntu yumvise ijwi ry'Imana agaca bugufi mu mutima, agahindukira, akemera gukizwa, ubwo bushobozi babukoreye muri we. Ako gakiza kagenewe bose, kandi bose baragakeneye kuko bose bakenera Imana. Mbega wowe ugomba gukizwa? Nshuti yanje ndarangije, wowe ugomba gukizwa. Ibyo urimwo byose nibyo wifuza byose gushikako, Imana itarimwo ntibishoboka. Ukeneye inkomezi, ukeneye n'ubushobozi butuma byose bigenda neza, ariko ibyo byose biva kuhoraho. Intsinzi itangwa n'Uhoraho. Yehoshafati yatubereye akarorero, kandi ukwizera n'ibyizigiro yagize nibyo byatumye intsinzi iboneka. Hoba wifuza nawe kuronka iyo ntsinzi n'izo nkomezi, hoba kwifuza ko ibyawe bigenda neza, nubanze uhindukire, usubire ube uwemewe n'Imana, usubire mu muhamagaro. Yesu Kristo yaje kugira ngo abantu bose baronke ubuzima busagutse, kandi ubwo buzima busagutse bushobokera abayihanye bakijijwe. Wowe uri muri abo? Mana Data wa twese uri mu ijuru, wewe jambo wigize umuntu ukaba mwisi, ukaza gucungura amahanga yose,
nguhaye icubahiro ku bw'aya majambo uduhaye no munsi, kandi ngushimiye na mwene data yanyumvirije, ngushimiye n'igikorwa ukoze mu bugingo bwiwe. Uyu akugarukanye ku mutima, ndamusengeye ngo umwiyegerezanye imbabazi zawe nyinshi, kandi uyu nawe yihanye agombye kwakira umwana wawe ngo abe umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Ndamusabiye Mana ngo uganze umutima wiwe, umuharire ibyaha byiwe, umuharire ububi bwiwe bwose, umwemere kandi umwiyegereze, umufate ukuboko, umuhe gukurira muri Kristo mu rugendo rushasha atanguye, umushire kure y'ibigeragezo byose, kandi umuhe inkomezi zo kunesha mu ntambara zo muri rugendo atanguye. Mana, uyu ari mu bigeragezo mwari mwaramenyanye ariko ategwa n'intege nke, ndagusabye ngo nawe umuramire. Bose ndabasengeye Mwami Mana ngo bashirimo za nkomezi na bwa bushobozi bwo kunesha Satani, kugira ngo ubuzima bwabo bwose buguhesha icubahiro. Ibyo numara kubibakorera uko batera intambwe yo yose, nawe ubahezagire izindi mihezagiro yose, yaba iyo mu buryo bw'impwemu niyo mu buryo bw'umubiri. Ndasengeye umuntu arwaye ngo inkomezi n'ubushobozi bumubohora bize muri we mu izina rya Yesu Kristo. Akire icago ciwe, akire indwara yiwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasambuye ibi bimuhanze byose, ibimujije amahoro mbibujije amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Intsinzi yawe Mana ibe mu bugingo bwiwe, kugira ngo azogushingira intahe y'ibyo wamukoreye. Ndakwizeye kugiye kubikora, nawe umwongereza ukwizera kugira ngo itangaza kiboneke. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu, amen. Nshuti mukundwa wateramanye nanje, ndagushimiye ku mwanya wampaye ukantega yompi. Namba woba wihanye ukabafasha ingingo zo kwakira agakiza, unyakure kugira ngo nkugire inama y'ibikurikira. Nawe warasubiye inyuma ukaba wahindukiye, intahe yawe turayikeneye. Ariko nawe ufise ikibazo cyangwa ugomba kunyunganira, kaze. Umwami Yesu aduhana umugisha, naho ubutaha. Ico cari ikiganiro Inkuru Nziza kuri Bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungwi ku butumwa bugufi na WhatsApp kuri iyi nimero ikurikira: 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.